umurima munini wagutse utotahaye, umurima uteye igomwe, umurima weze. Hanyuma rero ngize guca mpagaze muri uwo murima, wari umurima ntashobora kubona iyo ugarukira, umurima muremure cyane mu bwaguke imbere n'inyuma. Hanyuma ngize guca haduka imbeba. Izo mbeba zari zikaze mama yabantu, zari zisa amenyo nk'ibisumeri, ziratema wa murima. Nanjye ngatubuhirira zirukamo ngakubita. Ashimye subuhiri ukubita imbeba n'imbeba n'ubuhiri kweri. Aha kweri hari imbeba yorezisita kubuhiri kweri. Ngakubita ikagandabagirana mugabo igahagurukiza gutema wa murima kandi. Ndatana ndaruha. Erega runo munsi hari ibirori by'abarongozi, hari ibirori by'ishengero, hari ibirori by'abasenzi. Ejo nangorane nimucike ivutu. Haleluya. N'abantu yabwiye ko genda mu gisagara abantu bandihishwa n'iyo bikorerwa mu gisagara. Kandi abandi neza zire zagenze ndatama gakubita, ariko zikabana n'utemo umurima. Nyene umurima araza ahagarara muri uwo murima, n'ubwijwi ryiwe nk'aya kure arambwira ati Pastor Claude, reka kuruha, reka gucika ivutu, reka gutama, izo mbeba zireke. Ijabo nyene umurima arambwira ijambo ngo ndi umunyabubasha, ati reka ziwuteme, ntabyo wohanja wewe, reka ziwuteme. Mugabo nanje nabona umurima yari mwiza bikashaka, mwumva umengo no hantu ndabona nazamwe, ati reka jewe ndi umunyabubasha. Umwanya mutoyi ndakwerekeza gukurikira, nicagaho bagaragaho nshobora ari we. Zande baziratema ba murima mbona agahinda kageze mu mutima, ariko ngo nakubwire ngo nyene ishengero n'umunyabubasha. Amen. Urazi ikintu cyakoretse, zitemye wa murima wose, ziwuhejeje, zisigaye zigandagaho amabondo zafoye mu mwanya. Isase mbona zose zirajyanye zirapfuye, ziziriye sumu ya panya. Nibwo harambwira ati wabonye jewe n'umunyabubasha, ninone izi zisigurikika mana nazibonye kabiri, ejo bugira gatatu. Hanyuma rero arambarira ati genda uzoca hose umbaririre abantu b'Imana uyuko nje guhigura n'abariko baronona umurima wanje. N'umunyabubasha nawe buragakoma, nawe buza amateori araje turabarabasha, araje guhindura ibintu. Arambwira ati wakoze warushe, atubwira abakozi banjye yuko abatama ingero iriho, ngo mugabo araje kurwanira igikorwa ciwe. Akira rero iyo kanuki, ntube mu basangura ishengero, ntube mu bonona umurima w'Imana, ariko hagarara ukiranire inyungu z'ubutumwa bwiza, hagarara ukiranire ubutumwa bwiza. Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, kuko Yesu abisanze oya sikwa n'abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, kuko Yesu abisanze oya sikwa n'abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, kuko Yesu abisanze oya sikwa n'abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza,
oya sipabisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya sipabisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze imitwaro irishigwa aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya sipabisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya sipabisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya sipabisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya sipabisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza. Hallelujah! Hallelujah! Murantunge jewe Yesu nakiriye araryoherwa ntunzwe no kunezerwa. Amen. Reka nshimire Imana data wa twese yongeye kutubona kandi nshimire ababyeyi bacu bakugere batwiyumviriye ko bakaduha akanya nk'aka tunawatakia maisha marefu na mafanikio. Tunashukuru sana, asante kutuheshimisha. Haleluya. Uwo Yesu nyene turiko turaririmba niwe nje kukwibutsa yuko ahageze ibintu bigira gute abemera ko bihinduka ntibagere gutukura. Haleluya. Burya uvuye gushakura gusa uko ahindura ibintu abihindura bimera neza, lakini sababu na matatizo hari ibintu bikurengeje bikuruhije niho byose birongeka. Kandi kwa kweli twari twakumbuye irengi wacu arayoshe. Amen. Nuko ndabona abantu batararyoherwa birakunda bavuye hahandi n'ikudamira reka bindabireke bisoma ijambo ry'Imana. Nukuri turanezerewe inyuma y'iminsi myinshi kuko ababyeyi babivuze hirya no hino tugenda gusatira n'umunsi twaje gusatira imuhira rero. Imana ishimwe. Some rero ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 18. Haleluya. 18:35 dusome turageza hajya hepfo kuri 43 kandi dusome. Ageze hafi Yeriko hari impumyi yicaye iruhande y'inzira ikora iki? Isengerereza. Yumvise ishengero rihita ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati ni Yesu umunyanazareti ahita. Irasemera iti Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Mbirize rero abagiye imbere bagira gute? Barayorohereje. Bagira gute? Barayizibiranya wigire gute? Ihore. Mbega yakihora ngo ari kwirushiriza cyane rutagamba iti mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira. Ishitse hafi arayibaza ati ugomba ko mukorera iki? Iramwishyura iti ndagomba amahera.
ndagomba icyubahiro, ngomba iki? Ngomba guhumuka mwana wanje. Yesu arabibwira ati ngo humuka, ukwizera kwawe kugize gute? Uragukijije. Aca humuka buno nyene amukurikira himbaza Imana. Abantu bose babibonye bagira gute? Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mbega natwe muri kino gitondo turashima Imana. Ego cyane, nanjye ndashima Imana. N'aya majambo rero tudatereje dusomye hano muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Uyu Luka aramenyekana rwose, bamwita Luka muganga, ariko kandi hari akandi kantu bareza ko Pawulo yashira ko akundwa, le médecin bien-aimé. Alleluia. Hari impamvu zatuma akundwa. Uyu Luka by'ukuri yari muntu baza Yesu Kristo, ariko uyu yagendanye na Pawulo. Yagendanye na Pawulo kandi bivuga yuko yoba atari umuyuda, ariko yagendanye na Pawulo. Usomye hariya mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa biriya bice bya 16 n'ibice bya 20 hariya, urabona ko bagiye bafatanya, bagiye bakorana. Ntiwikorane. Hello, niyo muri ntiwikorane. Yakorana nande? Na Pawulo. Bagenda rero muri izi ngendo z'ivugabutumwa bagenda bakorana. Kandi uravye yanditse iki gitabo hari mwaka 1966 Yesu amaze kuvukira mu isi. Nk'uko icyo gitabo nyine kitwereka urusengero rwari bwabomogwe i Yerusalemu. Hanyuma rero yandikira umwubahwa. Ndabona abantu imbere yanjye abubahwa. Erega abantu bari mu ngoro y'Imana babara abubahwa. Aleluya, amen. Yandikira rero uyu muntu yitwa Teofilo w'umwubahwa, amwandikira atari ikinyamakuru amurungikiye, si amakuru asanzwe yaramurungikiye, ariko amwandikira inkuru z'uyu Yesu Kristo watumye dukorana, waducunguye, waduhamagaye, wadukoreye bya bindi byose, witeguye kandi no guhindura ibintu. Yaba wanyumva wari kuvuga uti amen. Ntabwo nturanyumva neza, wari kuvuga uti amen nini cyane. Amwandikira rero kugira ngo amwemeze, amukomeze, amubwire yuko ibyo yumvise byose, amakuru yose afise kuri uyu Yesu Kristo umucunguzi w'abantu ko ari ay'ukuri. N'ubu muri kino gitondo nakuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu Kristo uko bamwumvise ni ko ari. Amen. Kandi ahageze ibintu birahinduka. Amen. Naramubonye mu bugingo bwanje, naramubonye mu rugo rwanje, naramubonye mu mibereho yanje, naramubonye no mu gikorwa cy'Imana. Ahageze ibintu birahinduka. Nizukuri muri kino gihe turabise ingorane, abasiguzi b'ubutumwa twabaye benshi. Urubuga rurigisha, radiyo munwa ikigisha, n'amajwi yo mu mutima akigisha abantu. Burya rero abantu barashaka kuba mu gitondo nk'aho yari bazima, ku mugoroba ugasanga bamaze kononekana. Ariko rero nagufitiye iganuke yuko uyu Kristo Yesu nye uwo Luka yariko arandikira Teofilo amumenyesha yuko ibyo yamwumvise ko ari ukuri, ko kwizigirwa. Nanjye nibyo byo kukubwira muri kino gitondo yuko ahageze hari ibintu bihinduka. Tugere kurabira hamwe rero ibintu bihinduka aho Yesu ageze. Ariko tutaragera iyo, urabizi no mu bantu mu mibereho ya misi yose hariho abantu bageze ahantu ibintu bica bihinduka. Uno munsi ngomba ntumbere abageze ahantu ibintu bigaca bigenda neza. Hariho n'abandi bageze ahantu ibintu bica biyangara. Hariho umuntu ageze ahantu, ageze no mu rugo rw'iwawe akayaga n'umukozi,
uwo mukozi wo mu nzu amasaha nyumva yamenera hariya wama ibyo n'ibiki usibona bikomera ameneka aho yamaze kumushyiramo politiki none ngawe ukorera ngahe ako n'akantu gato nk'abagore utambaye ku ndaba ni mu bisigo ngorane kandi muzirusha ariko n'abagabo bameze nk'abagore ahageze apfa kuvuga ibyo avuze ati kagabuza ngahe wewe baguhemba ngahe ati reka ngaha twaragese bamuntu we nta kigenda ati kandi ibyo byagiye no kurangira ahantu uyora ntawe uzoyora udakoze barakubesha umuntu ashobora kugera ahantu akakurondera abantu abo mwahora muyaga neza abo mwahora muhuza bose bakaba basaba ariko rero sigomba kuvuga kuri ibyo byo birakuraba reka je nibandanirize n'aba bantu bagera ahantu ibintu bikagenda neza amen kandi ko Kristo ari muri wewe warukwiye kugera ahantu abantu bakamererwa neza Yesu nashimwe narasasangiye gatoya indaraba hari abantu bageze ahantu ibica bigenda neza uwa mbere ni umubyeyi yageze mu bana ibintu bigira gute je numvise mubivuga buke ngira ngo mwega iyo mugeze muhira bine reka rero n'abavyeyi bageze muhira usanga ari igipolisi kimwe kirinda imigumuko reka n'igipolisi biratandukanye none igipolisi kikigira amashamba nicyo kimwe n'ikirinda imigumuko mumva aricyo kimwe umva abavyeyi beza responsable bazi icyo bajejwe ageze muhira mambo yanabadika ego kabisa najewe mbona ndabwirarira ko iyo ndahashe muhira nsanga bagize protokole bandindira utwo dukobwa twanje n'uduhungu tundindiriye urazi icyo dukora none uko nigize imodoka imbere ubona busimba gutyo ibaza ngo niki none wariko uraraba ko ari ikintu nazanye hari indani babonye rero ko nazanye ikintu bakunda ubona amapompaje gusa amapompaje isaramu zikaba isaramu Haleluya uko haje umuvyeyi Yesu ashimwe hari abandi bantu nabonye aho bageze ibintu bishobora guhinduka n'abantu bafise ububasha yego kabisa ubundi munsi narije ngakuntanga gusenga nsahari amuri rompe mbona umupolisi ariko araharira n'umusivili ambwira ati mwebwe abantu basanzwe ambwira ati twe turasanzwe twebwe ntidusanzwe tucambaye umwambaro dufise n'akakuma twe ntidusanzwe ati ndakwereke uwacu ntacawugira ati hingurabe mpagarike mu minota ibiri igisagara cyose ndagihagarika urabe aca ndamwibara ngo kuri umugabo rengana turabe aca tanga twuri kuraraba rero wowe uvuze ngo ni umuntu asanzwe yereka twese turahagarije nendegerera ko bari bariko baraharira iminota ibiri hirya no hino amuteyaje ati ndakwereka ikindi none 0 minutes ibarabara ryarigeje ati wabonye ko ntari umuntu asanzwe none rero haleluya uyo rero ni umuntu afise ububasha ndabona kandi umuganga ageze ahantu situasiyo igoye umuntu arwaye hariyo telefone bati biracika yaza ariruka yitereye mu mwambaro wiwe yinjira muri bloke cyangwa akinjira aho afashiriza abantu mu mwanya mutoya bari bafise uruhagarara bakavuga ngo umurwayi arabaye sobe haleluya uwo ni umuntu kandi hari undi muntu nabonye asitse ahantu byakwacaraye umufundi uzuraba imodoka yakwangiye kandi ari gisanga hanze akantu gatoyi itari muri kose kangana nike akantu gatoyi isasi iyi modoka igahagarara bikanga ugaterefona terega biranse ndabyemera bikanga ndagira guti uzubona gusa asitse agati habaye iki yuguruye kapo ubona ko ahantu umengo niwe yari yayirose ibintu birahejeje guhinduka imodoka irabandanya Imana idufashe hariyo kandi n'abandi nabonye bashobora kugera ahantu ibintu bigahinduka n'abanyamafaranga ego wagiye mu ngorane ufise ikibazo ukaba ufise umuntu wikorako afise uburyo
Narabonye undi muntu yagiye kwivuza aramuga ati ngaho utagira caution n'ibishoka ati none ntabari umuntu yemwe nukuri muvuma yadusantwari atoya aha nta bintu by'amasantima bihari baza abantu ku mafaranga kandi bitonde nyamara ko bari rumeze hanyuma rero acara telefone umuntu yi aje bakimubona kuko bari bamuzi ko ari umunyamafaranga batanga kumubaza ngo wavuze ko togufasha iki umbendoze umunyene biciye bihinduka kuko babonye umutumbere ari umuntu ashoboye Yesu nadutabara ariko rero ikintu nabonye ngaho ikiga twokuramo abantu aba bose naho twavuze aho bageze ibintu bishobora guhinduka hari igihe barengerwa hari igihe situation ibananira kumetiriza bakaba complètement dépassé par les événements kuko utakundi kuntu bobigenze bogo kweli yego kabisa atakundi kuntu bobigenze umwana w'umuntu agarukira hafi ariko ndagufitiga nuke kuri uno munsi naho abantu bonanirwa naho abagabo basa batoshobora Yesu ahageze ibintu birahinduka. Haleluya. Uno munsi yiteguye guhindura ibintu. Amen. Ko aratubona twese nsomye Bibiliya ngayirambarira neza Uhoraho yitegereza Abisirayeli bari muri Egiputa abona ingene bamere. Haleluya. Aravuga ati ndisidukiye ndihagurukiye ngiye gutabara abantu banje. Haleluya. Wakire Yesu araje kugutabara. Amen. Aho Yesu nerageze ibintu birahinduka. Turabe rero aho Yesu ageze bitangaza igene bikoreka. Soma hariya muri Mariko hariya urabe aha twabonye Yesu yasanze umuntu ari aho hantu impumyi isegerereza iri muri situation idashoboka. Urazi kutabona n'amagorwa burya ubumuga naho bubaho hari ubumuga butandukanye. Umuntu w'impumyi aba afise amagorwa atagira uko avugwa kubera yuko nta kiryoshe abona. Nawe uvuga ukabwira amatwi yiwe aragerageza kumviriza mugabo akagira amagorwa yo kutabona ivyo bintu yo kutabona uwo muntu ariko aramuyagira. Erega burya niya ziryoha umuntu azibona utazibona n'amaso n'ukuri zikabaza kuryohera. Yarafise ingorane rero yo kutabona kandi murabizi bajya basegerereza n'umwana ashobora kuza akamukubita ku ntoki. Umuntu ashobora kuza mu gishingo cyo kumuha amahera akamuha igipapuro kandi narabonye iyindi ngorane y'umuntu w'impumyi nawe uwo mugirira neza ati ngomba ndamusiye neza ndamupodore neza ndamwambike imyambaro izimvye. Nicyo kimwe n'uwo ufata igunira akayimukubirirako kuko nta buryohe buhari ntabona iyo bariko baramukorera. Uyu muntu rero agorewe ngaha Yesu arahagera ashitse ngaha aramubaza tugomba ko ndagukorera iki. Erega Imana iratubona ingene tumeze, irabona ibituruhije, irabona ibiduhanze, irabona ibihanze ishengero, irabona ibihanze imiryango, irabona ibihanze igihugu. Ariko kandi Yesu yaje. Amen. Haleluya. Ahageze ibintu birahinduka. Ariko kandi ikibazo kubaza gusatse mbega ugomba ko ndagukorera iki. Tubaye muri ino minsi nitumugira Yesu ibyo tugomba kudukorera. Abantu bose n'abatekinisiyeni n'abahinga umwe wese mu majambo yiwe, umwe wese muri rwa rusaku rwiwe, umwe wese muri rya bintu yiribamo abona yuko agize amarobi yohindura iki ntakiriya. Uno munsi ndagufitiye ingaruke ngo reka Yesu agerwa uno munsi ahindura ibintu. Haleluya. Uyu muntu rero aravuga ati mwami wanje nta kindi kintu nkeneye ndasaba guhumuka gusa. Era abagorewe ngaha ndasabye guhumuka. Yesu acaramwitegereza amubwira ngo humuka. Haleluya. Mbega byatwaye umwanya ungana gute? Wibaza yuko ikibazo cyawe kizotunganywa muri processes ndende. Yesu ntameze nk'abantu agira gute? Ni nk'umuntu azingurira urupapuro itumura la page sema akagira gute
ibintu bikaba bihindutse. Haleluya. Kandi ukavuga neza. Uyu muntu rero w'impumyi Yesu amubwiye ngo humuka, atarahumuka kandi bacajana nabo anezerewe. Benshi bakora ibitangaza, benshi Yesu yarabagiriye neza, ariko mwari bagiye kumushigikira, mwari bagiye kujana nawe, mwari bagiye gushimira Imana. Yesu arakeneye kwagera iwawe agahindura ibintu, kandi bimaze guhinduka ujane nawe. Haleluya. Uko kwiza ubutumwa bwiza turabe rero kandi ubuyobozi bumwe bumwe butwereka aho Yesu ageze ko ibintu bihinduka. Abahariya muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Turasoma tunyaruza 4 ku murongo wa 34. Aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, uko Yesu abisanze oya sikwa bisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, uko Yesu abisanze oya sikwa bisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza. Kandi Mariko 4:37. Nuko haza umuyaga w'igihuhusi ukomeye, imipfunda yisuka mu bwato bwariko buruzura, ariko we yarajyanye mu mutwe w'inyuma, yiseguye umusego, yisinziriye. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, nubabaye ko turiko turapfa? Arikangura azimiza ingunza, abarira ikiyaga ati, hora utekereze. Umuyaga uraca, habagahwekere rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya, bagira ubwoba bwinshi. Barabazanya bati, mbega uyu ninde? Umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira. Haleluya. Yesu yariko aragendagenda mu bikorwa by'ivugabutumwa, atambukira mu bwato ngo bazaruke baje hakurya babandanya ibikorwa. Hanyuma rero wego yigira mu mfuruka, araryama, arasinzira. Niko Bibiliya yatubwiye ngaho, kuko yari yambaye umubiri, bishoboke ko yararushe kubera ibikorwa, araruhukira ngaho. Mugabo kandi ikibazo cabonetse, haca haza umuyaga n'imipfunda, ngo birabandanya birisubiranya, birabandanya birasuriranya. Hanyuma ngo amazi atangura kwisuka mu bwato. Abagendeye mu kiyaga barazi yuko amazi iyo yinjiye mu bwato kiba ari ikibazo, ntihatari yakufa. Noneho rero birabagoye ingene bobigenza, barata umutwe. Mu majambo make ubwoba burabatekera, babona urupfu imbere yabo. Hanyuma rero bibuka yuko bari kumwe na Yesu, baragenda baramukangura, kuko bari baremerewe kandi bari bagowe, bari bafise amarushwa. Wumvise amajambo bakoresheje, ton bakoresha abizi ibintu by'indimi, analyse du ton. Hari igihe umuntu akubwira ikintu ukumva ko akikubwiye ari ukuntu yakikubwiye. Baraza baje kumukangura, kandi ari mwigisha wabo, ari umuntu akwiye kuba. Bamubwira ngo, mbega ntubabaye ko turiko turapfa? Abize analyse du ton, iyo si imvugo y'umuntu yarezwe yubaha. Kubwira umukuru nka Yesu Kristo ngo ntubabaye ko turiko turapfa, mu gihe cy'amageragezwa abantu baratanga kubiraka, abantu basanga basigaye bavuga imvugo zitari imbere Imana idutabara. Naho uri mu mageragezwa ku rutonde, haleluya, baraza ati, mbega ntubabaye ko turiko turapfa? Yesu arabona ati abantu kweri imvugo yabo biragaragaza yuko batinye, bari mu ngorane nyinshi. Ndakunda Yesu ko adutahura, agatahura intege nke zacu. Imana ishimwe. Bwatarabyuka yikanguye, ntiyarinze kubabaza ngo byatanguye gihe ki. Dogiteri abwira ngo byatanguye gute?
hari ryari ngo mbega ibimenyetso byabaye ibihe. Yesu siko ameze, ahageze ibintu birahinduka. Atarahaguruka abona kwera imipfunda yabaye myinshi, anahagarika arisuka mu bwato. Atarabwira ikiyaga, abwira umuyaga, abwira n'aya mavage y'imipfunda ati stop, ndureka turabarabara. Ndakubwira ngo Yesu araje guhagarika ibyo byose biteye uhagarara. Amina. Umwitege n'umutabazi, umwitege n'ushoboye. Haleluya. Iyi mipfunda irikira kubera amasengero yacu. Iyi mipfunda yatumye kwizera kwa benshi guheruka. Abantu benshi bamaze kuva ku kwizera. Bamwe undi yarambajije ati pase none Imana iracyakorera iwacu. Erega Yesu ni hari. Amen. Abemera ko ari hari biragutura. Naje ndavyemera ko ari hari. Haleluya. Urazi gusa arindiriye utwo turiko turigira jewe nawe. Hari utuntu turiko turigira jewe na wewe. Nyene tutunyantege. Araje gutabara. Araje guhindura ibintu. Araje kugwanira ishengero ryiwe. Cyane mugari gihe gacamo tu ndabivuze ngo ntuwavuza kungora ari gihe twasohoka ndakumbwiye ngo mbega kantuze ngo Imana irakubwira ku by'iwacu reka ntundendereze ngo banabagire ikintu nabonye muri no misi izo nzozi zimaze kuza gatatu aho Yesu ageze ibintu birahinduka bagenzi kandi ntimwibaze ngo yaracerewe. Hari abatambuye gutumira ku Mana ngo mbega none urihe abamuri byavuze ngo uko wapi heka yuko hapo jamani taharaza yuko hapa nose njungere umurima munini wagutse utotahaye umurima uteye igomwe umurima weze hanyuma rero ngize gutya mpagaze muri uwo murima wari umurima ntashobora kubona iyo ugarukira umurima muremure cyane mu bwaguke imbere n'inyuma. Hanyuma ngize gutya haduka imbeba. Izo mbeba zari zikaze mame y'abantu zari zisa amenyo nk'ibisumeri ziratema wa murima nanjye ngatubuhira ngazirukamo ngakubita ashimye subuhira ukubita ibintu n'imbeba n'ubuhiri kweri kweri ari imbeba yorizita kubuhiri kweri ngakubita ikagandabagirana mugabo igahagurukiza gutema wa murima kandi ndatana ndaruha. Erega n'uno munsi hari ibirori by'abarongozi, hari ibirori by'ishengero, hari ibirori by'abasenzi. Eka nangorane nimucike ivutu. Haleluya. N'abantu yabwiye ngo genda mu gisagara n'abantu banihishwa n'ibi bikorerwa mu gisagara. Kandi abandi neza zigire zagenze ndatama gakubita ariko zikabana gutema umurima. Nyene umurima araza ahagarara muri uwo murima n'ubwijwi ryiwe nk'aya kure arabwira ati Pastor Claude reka kuruha, reka gucika ivutu, reka gutama, izo mbeba zireke. Ijambo nyene umurima arangira ijambo ngo ndi umunyabubasha ati reka ziwuteme ntavyo wohanja wewe reka ziwuteme. Mugabo nanje nabona uwo muri biyera ari mwiza bikishaka mwumva umengo nohaguruka ndabona nazamwe ati reka jewe ndi umunyabubasha. Umwanya mutoyi ndakwerekeza gukurikira nicangaho uhagaragaho nshobora ari we zande baziratema bamurima mbona agahinda kanyuze mu mutima ariko mubona kubwire ngo nyene ishengero n'umunyabubasha. Amen. Urazi ikintu cyakoretse zitemye wa murima wose ziwuhejeje zisigaye zigandagaho amabondo zafoye mu mwanya isase mbona zose zirajyana zirapfuye ntiziriye sumu ya panya
nibwo arambwira ati wabonye jewe ndi umunyabubasha ninone izi nzozi zisigurikika abantu nazibonye kabiri ejo bugira gatatu hanyuma rero arambarira ati genda uzoca hose umbaririre abantu b'Imana yuko nje guhigura n'abariko baronona umurima wanje aje n'umunyabubasha nawe uragakoma nawe ubuze amateori araje turabarabasha araje guhindura ibintu arambwira ati wakoze warushe atubwira abakozi banjye yuko abatama ingero iriho ngo mugabo araje kurwanira igikorwa ciwe akira rero iyo ganuki ntube mu basangura ishengero ntube mu bonona umurima w'Imana ariko hagarara ukiranire inyungu z'ubutumwa bwiza hagarara ukiranire ubutumwa bwiza araje rero kurwanira ishengero ryiwe araje gutunganya byose imipfunda nihagarara imbere ya Kristo wamipfunda we stop wamaruswa agoye abantu b'Imana stop yes that is ndamumva karagenda genda mu ishengero ryiwe aho Yesu ageze ibintu birahinduka ngoma n'abagere bari kuvuga byinshi Bibiliya iratwereka uburaniro bwinshi aho Yesu yagiye agira neza murazi ageze i Betaniya izabaye ingene yazuye Lazaro nta makuru ngo ibintu bigeze kure ngo biramaze kunuka aho Yesu ageze amen azura Lazaro amakuru y'aba mugore yari amaze igihe kirekire agenda arwaye ubutinya yakoze ku mwambaro wiwe Yesu ageze abantu akoze ku mwambaro wiwe imirindi y'amaraso kirakama amen ni igiki Yesu atoshobora gukora hari ikintu rero ndakintangaza abantu barafise amaprincipe yabo wa muntu nawe Yesu yakiza amaze gukira amubwira ngo ikorere ikirago cyawe wamuru nawe ati avozota kuntabaye ukambura ahantu icokoza n'ibiki nguwo n'ikirago kibi we indi yakubwiye kwikorera ku munsi w'isabato amategeko y'abantu ivyiyumviro by'abantu ntibishobora guhagarika Kristo gukora icyo yagambiriye gukora haleluya aho nari imvuniye hajya ninde yaje kwamena igitumbura ubu rero ko Yesu yahagaze akantabara murazana amategeko yanyu y'isabato potere amana urabona ntagishobora gutangira Kristo ageze ahantu arahindura ibintu amen upende usipopenda mambo yatabadilika araje kubishyira ku murongo niwe nyene ishengero niwe yaguhamagaye niwe yakuremye Imana iguhezagire nimumvise ingene abari imbere babujije wa muntu ngo ntasemerere ngo ntahamagara umwigisha wewe unamuzi mwalimu nini wewe ati acha nini reka nsemerere nimwe muza kumviza cyane ni Yesu agize watabari ngomba ntabara Yesu babyumvise batara mutabara nawe yiteguye kugutabara mu kino gitondo haleluya mu bitangaza rero Yesu akora ari igitangaza gisumba ibintu byose no guharira ibyaha by'abantu amen
igitangaza cya mbere no guharira ibyaha. Isome hariya Luka, garuke muri Luka gatoya kandi turiko turayibona amajambo. Amen. Amen. Luka 19. Turayenga ku murongo wa mbere nyene dusome hariya kugeza kuri 10. Ashika Yeriko ariko araca hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Agerageza kuraba Yesu ngo amenye uwo ari we, bimwangira ku mishengero kuko yari muremure, yari mugufi. Ariko ubugufi si icyaha, ni intambamyi gusa. Intambamyi gusa. Umuntu mugufi ntacyo ashakira kuko n'ubundi n'uburebure burashobora kuba intambamyi. Hanyuma kugira ngo cangaha bikanga yuko bigonda. Hari abagabo barebare mu Kirundi babita abagore ihamba, barebare bafise amaguru maremare, bamubwira ati cangaha mu magume igihe twahunga ibigabo birebire byarananira yuko bisa muri bwa bwira bwabo kanjiramo hagati y'amazi n'ibiguru n'iki akanahaca. Ariko abana babangutse bagufi ngo vye aho ngira intambamyi kandi mugabo ngaha haravuga ngo Zakayo mu giti batanga umutarane kabona Yesu ngo uko yari mugufi mugufi ngo ni icyaha. Oya n'ukuri nta n'umuntu mugufi arabyara muremure bobo kwezi. Uraza kuraba ngaha mbere Zakayo yari mugufi kuri taye, mugabo yari muremure mu mufuko. Ako kana gaciye reka nibandanirize. None kuba muremure uri mugufi mu mufuko niwo uba mugufi kuri taye kuba muremure mu mufuko. Mbiswa ingene nibandanirize aho mkoza ahantu hahambaye mvuza kanoti. Arirukanga imbere yurira igiti cyitwa umusukomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza aramubwira ati Zakayo ururuka n'ingoga kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yoruruka vuba amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodoma bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mwami, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawe abo, kandi umuntu wese nakunze ndabimuriye kangahe. Aho wagize amagomba n'uko yakunze bike, uwo yakunze byinshi yaciye abona ko yari yamubikiye, yaciye amuregerariza. Yesu ahageze abantu barabaregerarize. Amen. Yesu amuvuga ati uyu munsi agakiza gashyitse muri iyi nzu kuko ubu nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurembera no gukiza icyari cyaragize gute. Aleluya. Aho Yesu ageze n'ibyaha biraharirwa. Amen. Nta makuru y'ibyo wakoze iguharira itarinze kuguharurira. Amen. Zakayo nijoro narasomye mu kindi gitabo. Zakayo uyu muntu wumva mwumvise ngo yari muki umutoza ko asanzwe, nagerageje gukurikirana ngo ndabo twomugereranya, mugabo usanga systeme yo gutoza amakori y'Abaroma yari itandukanye niyo twari tumenyereye. Hanyuma rero Zakayo yarazwi nabi, amumva ngo baciye bavuga ngo Yesu ngo agiye kurarira umunyabyaha. Systeme yo gutoza amakori y'Abaroma yari ifise kumeze. Hari igihe umuntu acumura ibyaha kubera igihe agezemo. Imana idutabaje. Hari ibyaha bijana n'igihe bongo kwezi. Muti none yari muki. Nanagaragaje kumugerageza n'umukomiseri wa Oberi nsanga sivyo. Uko bajya iyo bagira ubutungane mu mategeko ari byo planifiye. Abaroma rero kuri yuko bakoronije abantu bari gukorana n'Abaroma. Abaroma nabo bigombera kanoti, ntacyo byari batwaye yuko abantu bamererwa nabi. Iyi systeme yo gukorekta ama-impo cyangwa amakori
yagize gute uwo batoye ngo abari bayanduza amakori abari babikurikirana yasinya kontra n'abaroma bakamubwira ati twebwe uzotuzanira ifungo yacu ingana ibirenga ko byose uzoca wimenya camumva rero umuntu hawe ubasha koko nawe agaca bakorokera ko nk'igihere kimaze amezi 6 kitanye akabanyongeza sawasawa kugira ngo rone yabwe bisema by'abaroma aheze kuyironka rero aturagomba nisuganye Mana dutabara uko niko Zakayo yaremereye abantu birashoboka ko n'ibyaha byawe byaremereye abantu ururimi rwawe rugateranya abantu ibiko gukora muri ino minsi abantu barabaye indyarya ku mahera gute abantu bagira akazi bakabura bizigo bakorera kandi abantu bose urusengero si kubera yuko uwageze wese agomba kwisuganya mu bitari by'iwiwe Zakayo rero n'ibyo byaha byiwe ariko particularite yari afise yumva agomba kubona uwo Yesu avugwa ndakwipfurije nawe kwipfuza kubona Yesu kuri uno munsi haleluya yahageze nihari kandi yiteguye guhindura ibintu mu buzima bwawe noneho rero ngo agira ingorane aca yuriye igiti kubera bwa bugufi navuze ngo bugufi si icaha ariko ni intambamyi n'imbogamizi hari abantu bagomba kugorokera Imana mugabo bakaba baboshwe hariyo ibibatangira ariko emera gusa tera intambuko umubwire ngo Yesu ndemera ko ndi umunyabyaha umubwire ngo Yesu ndizera yuko mugezi wanje ushobora guhindura ibintu inyota y'ibyaha ikangeramo haleluya Zakayo nawe yararusha yavumwa n'abantu yangwa n'abantu ntawamuhanirwe mugabo yumvise ngo Yesu ariko arabengana mu misaya yuko ari umukiza yumva amakuru yiwe ataraza nawe nyine barabe ko yopfuma mubona gusa haleluya kumbe isaha Imana yageze haleluya ndakubwira ko isaha Imana yageze kuri wewe aho Yesu ageze ibintu birahinduka yiteguye guhindura amateka yawe yiteguye guhindura ubuzima bwawe yiteguye guhindura imibereho yawe igitangaza cyane no kwihaniza hano bataravuga ngo abo nibs abo naguzi ndagomba kubariha ibetanga mukangare baruzi ko Yesu aje gutunganya ibintu aca akuriha n'imisi y'akababaro amen bangaye biteze gutabagwa na Yesu aho Yesu ageze ibintu birahinduka tunanika amaso yacu amen araje guhindura ibintu bimbe agomba guhinduka turaza gusengera imitwaro kuruhirira mugabo tugomba tumaze gusengera ubugingo bwawe kaze Yesu akutabara nabona kuri Barkomuze ewe umuntu aza kwihana n'ukunyaga amagara Zakayo arengana icubahiro ciwe yurira igiti muri mebegani n'umuntu yaciza kurira igiti arengana ubukuru n'ubutunzi bwiwe aravuga ati ngoma nurira igiti nje kuraba Yesu nta kigoro yagize ugira kigoro turamuhaye kaze rero uramuzi Yesu ari hano yahageze agira gutabare agira gukize agira guhindurire imibereho yawe hanyuma rero turaza gusenga mu nyuma dusengere ya mitwaro kuko atacotangira Yesu kugutabara ariko maze tunganye ubugingo dutunganye ubugingo Yesu abane natwe murabe ibyo agiye kudukorera haleluya niwe nyene ububasha niwe ahagarariye umurima wiwe ariko shengero haleluya tera intambuko aho ugeze upfukamaho